Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyanicubahiro Evaristo Ndayishimiye azokugurura icese urumuri rw'amahoro inshuro 15 umwaka wa 2021 igitega ku mugwa mukuru wa politique kuwa gatatu igenekerezo ya 17 ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2021 ku civugo kivuga giti twese hamwe turwanye ubukene Uburundi butera imbere. Ibirori byo kugura icese urwo rumuri rw'amahoro inshuro 15 bizoba bigizwe n'ibikorwa bitandukanye harimwo ibikorwa by'iterambere rusangi, amakoperative no kugendera ibibanza by'ingenzi, ariko hakaba harimwo ibikorwa bidasanzwe byo kugurura uwo munsi bizoba bigizwe no gutanguza umugambi wo kubaka ibiro vy'umukuru w'igihugu Gitega, kugurura igisata cyo kuvura abana mu bitaro vy'ikibuye, igiteramo ndangakaranga ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe ingoma ku mugoroba isaha 6 z'umuhingamo. Hagati aho harategekanijwe umunsi wahariwe inkino olympique kw'igenekerezo ya 21 Munyonyo mwaka wa 2021 ku kibuga citiriwe Nkurunziza Peace Park Stadium mu ntara ya Makamba. Harategekanijwe kandi ihayanishwa gurisha ry'ibihingurwa n'ibidandazwa kavukire yitiriwe Made in Burundi, harimo no kurata intambwe gwaruka rw'abarundi rugeze ko mu byo abikorera utwabo n'ubuhinga bwa none, rizobera mu gisagara ca Bujumbura kwibarabara ryitiriwe ukwikukira ku Burundi guhera ku magenekerezo ya 2023 gushika ku magenekerezo ya 2026 Munyonyo umwaka wa 2021 muri komine Mukaza. Mu gusozera urumuri rw'amahoro inshuro 15 hazoba ibikorwa bijanye no kwinjira icese isoko ya Kamenge yasubiwemo iheruka gusha. Inyuma yaho hazoba kugurura ibitaro Tanganyika Care Polyclinic n'ishure shingiro ryubatswe mu bikorwa rusangi muri komine Muha, rizoba rigenekerezo rya 27 n'ibindi bikorwa bitegekanijwe tuzorangurira hamwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza roho yanganda sida. Hategekanijwe kandi uwo munsi nyene mu gusozera igiteramo ndangakaranga cyo gusozera urumuri rw'amahoro inshuro 15 kizobera mu gisagara ca Bujumbura. Tubibutse yuko urumuri rw'amahoro ari kimwe mu bikorwa bitegurwa mwishira hamwe Intwararumuri byifadikanije n'ubushikiranganji bujejwe ivyinjira by'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, urwaruka, inkino n'imico kama, be nishira hamwe rijejwe inkino hano mu Burundi seno. Tugiye kandi inama muri ivyo bikorwa tuzifadikanya n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu be no kugwanya ikiza ca sida hamwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara ibintu n'abantu, amahinguriro n'ingenzi. Tuboneweho rero n'akaryo ko gutangura gukengurukira abene gihugu, intwaro, ubushikiranganji turiko dufashanya mu nteguro y'iki gikorwa, eka mbere n'abasanzwe baterera mu itegurwa ry'urumuri rw'amahoro. Murakoze.